Mu gisagara ca Bujumbura ni inkuru nyinshi ziba ziko ziravugwa ariko uyu munsi mu nkunde tuze kuba dushimikira ku nkuru imwe rudende ya Miss Burundi 2025. Iyo yonyene niyo introduction nta kindi ndenza ni Miss Burundi 2025 cyangwa Miss Burundi 2025 igiye kuba yinjira muri demi finale aho tuza kuba tuvyinjiramo neza kandi tukagaruka tuvunira akagoye bantu murondera abantu baduteramisha tuvuga aba musiciens cyangwa abaririmbyi kuri côté culturel ntaco tubashinja vero n'amavuta nukuri ku bantu badutambira akiwacu kuri dance traditionnelle kuri ico ndavivuye ariko bantu murondera aba star baza baje kuryosha bijya birora murabe mwa Meriore turi down so down turi hasi kabisa uvuze ico Hello abakunzi ba televiziyo zacu mani mudukurikirana aho muherereye hose turasubiye kugaruka kandi ni nyuma y'igihe kirekire tutaboneka kuri kamera za World Vision TV. Uyu munsi rero basi sija kuvuga amajambo menshi ngira amazi ko n'umuntu turi kumwe imbere ya kamera amazi ko mumubona ni imisi myinshi tutamubona agaragara imbere kandi abaramutsa kwanza manzi asaba imbabazi atubwire ivyo yahoramwo turakwakiriye. Guys, I'm so sorry kabisa. Jambo jambere natangura kuvuga I'm so sorry kabisa. I'm so sorry but I'm back again. By the way, life is life. Ubuzima nuguhiga, ubuzima nugushakashaka and then bikaduha motivation zo gukora. Then hari ibindi nari mazemwe imisi ariko and then I'm back again but I'm so sorry guys. I'm so sorry. Raona kisi genda zunguruka duhura n'abantu sometimes akatudeseva kombe natwe tukabadeseva tukagenda yende tubwire kwanza maze tubwire neza eske wahemukiwe cyane ni bya bindi guys murabizi natangwe mvuga ubuzima bugizwe aka kantu ndakongereko ni black and white ups and down and now I'm back again with energy big energy ndumva kabisa meze neza kuri kokayi one. Cheers guys, cheers. Ni nyuma y'igihe kinini tutabagaragara rero kandi ku mateleviziyo yacu mbe wotubwira uyu munsi kuje mengo wanavyibushe bimeze gute ha ibintu bishacu dufitiye canke ni kutubwira nyene ko wahemukiwe nkuko riko bitubwira bimeze gute ntagwe mukigwa nigeze mvuga ni umusore ariko arabivuga ivyo abasore nawe mucamo bimenya ariko first of all reka mbanze ndabaramutse guys wherever you are I'm say hello. Bonjour, bonsoir, ça dépend là où vous êtes alors. Je réponds au nom de Pasteur Nahima. Urikara mostinga nari karanyakira guys. Ndiko ndiyakira mwamaze kumvuga yakire ko ari mu bihano tuze yahora abantu bakeneye muca mwumva ugwego gwiwe. Nawe ativuze nanje sindamuvuga. Ariko mumenye ko ari umusore aba yicaye inyuma nyene umutuntu twiza aba yambaye Visit Burundi. Inyuma ntashaka kutwerekana kubera ko biragoye. Yes sir. Guys, ndabakunda cyane murabizi and then making sure ko amaze kubukora sabone please. Jewe ku bantu tumenyeranye barabizi niryo jambo ntangura ndabaramutsa hama kandi nkabibutsa gukora sabone utarayikora yikorera now and then usige na commentaire uko bibona uko ari umaze iminsi ubona ibintu and then namaze kwanda basaba pardon and then we back again with energy guys. Yes aho rero ntitwagiye ku myambari tubona ko wambaye ibintu bwa World Vision TV ikiyato cyo cyo dushaka gutekana kubera ko ntihurara muhira oya abakonzi wanje barabizi turakora turabakorera amaboko tubona yambaye amasaha ntuzi ngo ni marki yihe ariko ubona ko ari umuhungu simple inyuma y'igihe kinini atagaragara ngira ngo yagiye yikomeza ubona ko yajyana byibushe abatwandikiye atubwira ngo ese umuntu akeneye umupira nk'uwo wonye ukura he yo ukura nta kibazo kimwe aho kiba kirimo ifo kutwegera cyangwa ukadutelefona kuri 77 mu kigo mbandanya shimira cyane Top Multi Service Burundi sanzwe nkorera kandi ndanakuriye ariko kandi abashimira cyane nibo baba bamaze iminsi banyambika kuri brand nziza cyane aho mba nambaye World Vision TV sinzi ko abantu bayibona by the way World Vision TV and then tukaba tumeze neza badufasha mu ku brandinga ibintu yaba kwandika ku muzu yaba kwandika ku ma objectif yaba gukora branding ku ma office yanyu ku ma bureau yiwanyu yaba gusora ibintu by'amafoto ama impression yose baho ukabona ko bamaze kugoyinga viral kabisa ubona valeur yacu bamaze kwishira ku rundi gwego tunabashimira cyane imbere yacu munsi dufite ibintu byinshi tushaka ariko hari urakoze cyane ku ikaze Alvin turagomba ko ubwira abantu umwono mwanya ikintu tugiye kuganira ko ni ikihe
ni kihe kintu kigezweho mu gisagara cya Bujumbura? Mu gisagara cya Bujumbura ni inkuru nyinshi ziba ziko ziravugwa, ariko uyu munsi mu nkunde tuze kuba dushimikira ku nkuru imwe rudende ya Miss Burundi 2025. Iyo yonyene niyo introduction, nta kindi ndenza ni Miss Burundi 2025 cyangwa Miss Burundi 2025 igiye kuba yinjira muri demi finale, aho tuza kuba tuvyinjiramo neza. Ariko nawe Alvin no gutevuze mumenye guys, mwe muri ko muraturani Alvin Design behind camera arabenyuma yes uko bivuze ni Alvin Design visit Burundi, muraza kubona ifoto kuri IG ya World Vision TV. Inyuma kamera ni Alvin Design, the one and only, the motivator. Ariko nawe ubona yamaze ko going vibe guys, yagize akayobe. I don't know kari mukoro ni sama twinjiye muri sama bisaba ko tusa neza uri kuramo akantu gakanye, nta mutima mubi, nta deception, nta madeni. Ariko tunashimire cyane abarongozi bacu, babona ko igisagara cya Bujumbura clean. Nako ndatembera mu gisagara cya Bujumbura, hari natembera cyane, ariko mwakino muno mwanya nkaba nibereye mu kigo, ubona ko igisagara cya Bujumbura clean, tumeze neza, akazuba kameze neza, ndiko ndihereza gakoko, ibintu biri clear. Ariko ndamutse abantu bose bari kwaradukurikirana aho muri hose, ndabaramutse cyane guys, nayo ndabakumbuye, abaguye mu nda, ababishaka ndabahobere, bari kure, abamuhemukiye, abataramuhemukira, abakoze sabone, abatarakora sabone, mwese turabakiriye cyane. Ako kantu kaguye mu kigo sinzi impamvu aguma kaza, ni kubera ko turi muri sama izana ibintu byinshi. Sama tubona ibiteramo byinshi, tukabona udusha twinshi, amakorasho mashasha. Nawe ushaka gusanga uri muri waje abantu bamaze iminsi baheba, we never know, kuko tuguherutse. Kandi uzurabe ikintu kimwe, iyo umuntu afite stress arabyibuha, nta stress ufise w'imino minsi, biragaragara yuko wewe ari ikintu stress z'ubuzima zo ziba zihari. Ariko ndafungura, ndanywa neza, Imana yabigize neza, ntuzuye n'ubuntu bwa Kristo. Nta bintu njye ni koka n'agasitro guys, ushaka kunsorore je koka 2-3 sefini cyangwa citro, ivyo biba bimunga arafungura gose. Ariko ku kintu cyo kurya brema Imana yarabikoze impapeti. Yes, twinjiye cyane rero kuno munsi inkuru dufise ni ya Miss Burundi, ko yamaze kubibabwira neza na neza. Itariki 20 bimeze gute, bizobera hehe, biteguye gute, mbese harimo abakobwa bangahe, bimeze gute? Unkundire imbere yuko ninjira kuri Miss Burundi 2025 neza muri demi finale, ndabakumbuze cyane ibihe twagize kuri Royal Palace mu Kinindo. Alvin twari turi kumwe, ibirori biza kuba biba mu gisagara cya Bujumbura, ni nyuma yaho tuvira Igitega twinjira Ingozi, ariko tugaruka ni Bujumbura dutora abigemeye bacu beza. Urabona ko byari ibintu byiza kuri Royal Palace, dusigarana abakobwa by'ukuri bayimerita. Ubu rero tugiye kuba twinjira muri demi finale cyangwa semi final de Miss Burundi 2025, igiye kubera neza hagati mu gisagara cya Bujumbura kuri Source du Nil. Ubona ko ibintu kabisa bigiye kuba bigoyinga vayo, ibintu tugiye kuba tujya show, aho ubona na cover yamaze kuba isohoka, n'ibiciro bikaba byamaze kuba bija habona. Ni Miss Burundi 2025 kuri demi finale. Tubutangura dushimira abantu bari muri organisation cyangwa organization ya bino bikogwa. Turavuga abantu aba jurists, aho tubonamwo umugabo w'ijunja n'ijambo n'abamama b'ijunja n'ijambo bashize imbere, ariko kandi tukabonamwo abigeme bacu beza b'abarundi kazi. Guys, ngeze ngaha mu vyumve ko Miss Burundi 2025 kuri semi final cyangwa demi finale harimo abakobwa beza de la façon kuri beauté, ariko bakaba beza muri mind zabo. Twarabonye imigambi yabo, twarabonye vy'ukuri ungene ugwego gwabo, ni ibintu biba biriko biraca live. Sinzi ko aho ku bantu bariko baraturaba basige commentaire mu mutwe wabo mubabona gute. Je ku mubiri ntacyo ndabashinja, ariko no ku mutwe ntacyo ndabashinja. Mbona ko aba juriste baba bari mu kazi kabisa, bameze neza kabisa. Yes, watanga kuvuga ngo ihiganwa rya Miss Burundi, watanga ushimira bari muri organisation ya Miss Burundi. Ngira ko cyane ndanje ndabakeza, kuko urabona ko nihiganwa riba riteguye neza, nihiganwa abantu barimo bambaye neza bashadije, nihiganwa ubona ni kibanza kiyaberamo iryo higanwa, ni kibanza kiba giteguye neza. Ni Miss Burundi 2025 bamaze ko bashira hanze n'amatike. Ushaka kuronka itike kuri application ya Baza, kuri Baza ni application kuri Baza, ushimira nashima ko ibintu biri serious, ugakora reservation avo. Hamukabuzi neza ko Lovent uzoba ufise tike yiwawe n'ikibanza cyawe kazobukiza. Yes, rero tubwire majambo makeyi, mbese ubunye imigambi y'abako baritoza ugaragaje kumviriza
ni irihe tandukaniro rihari mu Miss Burundi ya 2025 niyaheruka iyaheruka mu wamenya ko hari haciye mu mwaka weze yarase atabwo bakoze Miss Burundi twaherukana Miss wacu nawe ne tutabonye tuzobigaruka koko mbere tutabonye ibikorwa vyiwe ariko nawe ne tumushimire kuko mu vyashikiriza aravuga ati ivyo twemerewe kwa tutinze kugaruka ko itandukaniro rihari nuko iyi Miss Burundi ingene iri kirategurwa nivyo harimwo umwanya munini hagati ya quart de finale na demi finale ubona ko mu mitwe y'abarundi benshi mu mitwe y'abakurikirana uburundi ubona ko Miss Burundi kabisa itabarimwo neza ubona ko promotion kuri ako kantu vraiment promotion tabona ko kariko karavugwa cyane ariko kandi nizere ko bari muri organisation bariko arabibona iyo tuvuze itandukana nuko ivya 2023 tutoza kubisanisha na 2025 kuko tugenda turi update tugenda twiyubaka ariko kandi abantu muri ko maradukurikira mumve kano kantu nuko tuba turiko tudandaza isanamu y'igihugu nuko tuba turiko duha agaciro abigeme bacu nuko tuba turiko duha agaciro abagore b'abarundi kazi ubona ko nabone bishira ku rundi rwego ariko kandi itandukaniro nobiha nuko ubona biri muri bien organisé aho tuza kubona kuri part ya Miss Burundi by'ukuri aba ari urwego nyago ariko kandi tukagaruka tuvunira akagoye bantu murondera abantu baduteramisha tuvuga aba musiciens canke abaririmbyi kuri côté culturel ntaco tubashinja vero n'amavuta nukuri ku bantu badutambira akiwacu kuri danse traditionnelle kuri ico ndavivuye ariko bantu murondera abastar baza baje kuryosha bijya birori murabe mwameriyore turi down so down turi hasi kabisa uvuze ico kintu Nshangaro kandi ku Igitega n'Ingozi twagiye tubona reno gitubona Melaine Boy n'abantu bashe kuririmba abantu bakaryoherwa rero tugarutse Bujumbura ni Monia Fleur twabonye yidogerwa n'ama media menshi abafana b'umuziki w'u Burundi baridoze abari hajya baridoze yashinga kugaragaza nuvuga kutagaragara neza ngo byateza kugenda ni cyo kintu uri kurasaba wari muri organisation ubundi Monia Fleur ntangure ndamushimira kuko Monia Fleur atanga ibyafise ntashobora gutanga ibintu adafise uri kubyumva Monia Fleur ari ku ruhe rwego eske ari ku rwego rwo kumva aza kuba yaje muri Miss Burundi encore ari umuririmbyi umwe yarabikoze nivyo aza kubahamagara Bifes on the floor kuri stage ku ndirimbo bakoranye bayikora neza mvuga ko ariyo n'indirimbo yovuga ko ari indirimbo yadohojeje amarira bukebuka ariko kandi mu nyuma yahamagaye Rinoji ba performing indirimbo yabo ariko ubona Bifes yaraje nivyo ariko Rinoji ntabwo yaje ariko waraba mentalite z'abantu ukaraba na public cyangwa public ibiri mu gisaka cya Bujumbura urabona ko tutaba dukeneye Monia please tuvuga ko bana mutegura ama contract y'aba muzisi mugende mudushakire abantu baza kuba badushira ku rundi rwego yarakiriye umuntu afise ibikorwa bimeze neza Monia Fleur nivyo arafise hit Monia Fleur arafise hit ariko fan base yiwe ni yihe yuri kuraraba eske numuririmbyi ari kuri ku rwego rwo guteramisha igisagara cya Bujumbura n'abari na public bayaje kuraba Miss Burundi oya nivyo arafise public ariko raba urwego rwa Miss Burundi rya n'ishusho y'igihugu ndagisubiyemo guys Tiro abantu baridoze cyane kuri performance ya sabantu bidoze gusa nabo muri organisation ko mbere barabibonye kuko commentaire zagiye ziraza feedback zarabonetse kandi no ku ma media mwamwe nizere ko bagiye barabibona sino kuvuga ngo Monia Fleur ndamushize down ariko urwego rwiwe su urwego rwo kuja muri Miss Burundi mvuna kagoherero nta mustar turamenya azoduteramisha le 20 juin cyangwa tariki 20 ariko dufise aba superstar dufise abantu bakoze birashimye dufise aba star benshi ko bwawo niwo mustar ubona ko bozana kuririmba muri demi finale ku rwego rw'i demi finale batazanya Billman Boys kuko bashobora kuba bari hanze y'igihugu Billman Boys bari mu mabifasha no kubafunga ntari biriya taza kubigaruka turabizi neza abaririmbyi ariko barakora urwego rwa demi finale ya Miss Burundi bagerageza tuzanire byibuze dramati cyangwa batuzanire visual love peace and love visual bari karimba live uri kuri byo none si live abanyabujumbura bakeneye iki bakeneye barabi ibintu bakeneye batuzaniye sad bashobora no guperforminga finale eko vyo ugasanga ni ibintu biza bitwinjiza muri mood yo kumva ko Miss Burundi gira trend ivugwa cyane antake baba bafisemo umu superstar kandi abyitwaramo neza icyo usaba nuko bogerageza bakazana abaririmbyi navuga basanzwe bamenyera ibyo kuririmba mu mahino yes of course abaririmbyi b'abarundi bazi live ni bangahe
turabazi twarabonye. none ibaze nk'ubu batuzaniye Dramati bakaca bahita batuzanira na Peace and Love mvuze Peace and Love bumve Visual Love ibaze nk'iyo show twozoyibagira uzi urwego rwa Dramati my friend Dramati afise icyo bitwa fan base afise icyo bitwa performance yiwe uzubona yateruye bwiza yose arayiterura abadansere nka 50 n'amafaranga mwamuhaye ariko Dramati ndamukumbuye Suicide Nile yarayiteruye aterura hariya kuri Mesdes muri King Sama Comedy warabonye abantu yari ariko Dramati araza gaterura abantu drama respect to you kubona ishusho irimwo vibe kujya demi finale na finale jya munsi ubundi demi finale iba rimwe hajya tugiye kuba dushakamo abakobwa 10 bazinjira muri finale uri ko byo muri iyo finale demi finale niza guba itegura finale iyi demi finale rero ikintu novuga nuko dutegezwa guterura isanamu twaribagiye y'abaririmbyi tukazana isanamu giza ya Miss Burundi guco tukayishira hejuru ari nako kajyo kama media nayo aronka content aronka makuru ashikiriza nuko ntabwo biba byemeye yuko ngo byo byiza yuko turiko turashikiriza ngo moni ya free ya performance nyene byo byabende byiwiwe urwego gwe ntigwari rujya kwa ibintu nk'ivyo urabona ko ntiba byoroshe ariko ico tuba dukeneye nk'abarundi nuko duvise ikintu gifise poa n'inguvu kabisa. Yes, muri rusangi nubwo yuko yigano rya Miss Burundi kuva ku ntango nibyo hari byagiye biragorana kandi uko amayidisha agendera kurikirana niko bagenda barakosora ariko uyu munsi hari byinshi twoshima hari ibintu byinshi byiza biko biragaragara kuri Miss Burundi ugaragaje no kuraba n'ama visibility yabajya bakobwa ku marezo socio ndavuga ku ma pages ya Miss Burundi ama image abona ko n'ama ibintu usanga bisa neza oya ikintu ubona bokongereza n'igiki ikintu cyo nyene twoshimira Miss Burundi kubisanzwe kuri organisation top ku kintu kijanye na marketing barazi kwidandaza dushimire cyane ama company ari karabegera guys ama company ari karatanga sponsor ama media ari karatanga sponsor dushimira cyane n'ama platforms za Miss Burundi ubona ko biba biriko bica live ariko kandi badandaza n'isanamu ry'abajya abana ariko kandi ikintu kimwe twovuga tunashimire cyane n'abajya abana bariko baridandaza cyane sinzi ko umaze iminsi ubona amafoto bariko baraposta congratulations ku mwana w'umwigemeye yasohoye amafoto yambaye amadrapo national ujya mwigeme sishatse kumuvuga kuko womenga niwe shigikiye cyane ariko yatweretse isanamu giza tunashimira n'ikigo MK photography cyashoye kwa kimufotora urabona ko harimo creation ujya mwana inyuma ya burya buzima zawe no mu model azi fashion azi kabisa urabona ko bazi kwidandaza mu rwego nyako dukurikirana byinshi mugiye kubanza kuzamura bikurikirana nk'imigambi yabo very soon turagenda tuganiriza hamwe bamwe ngahe imbere ya kamera zacu ushe kumva imigambi bariko barategura kuzobashikiriza sinzi ko ari kirumva ko kongera ko tukasezeye ko baradukurikirana muri kano kanya ico no kongera ko n'inyuma ya organisation n'ingene baba bariko baritegura guys ntiba byoroshe ibintu vya organisation ariko wewe murundi uri kuradukurikirana uri mu gisagara ca Bujumbura uri hagati mu gihugu uri hanze y'igihugu shigikira bano bana bafise project bafise vision bashaka bafise hano bashaka gushika guco rero ubashigikire ikindi naco novuga n'ama company abandanya atera inkunga canke sponsor batanga vy'ukuri biyumvire kwa bajya abana nivyo washitse muri demi finale vy'ukuri uburi miss twibukanye ko hariho intuze bamwambika imwemeza neza ko abagiye muri demi finale iyo ijya kamba kubisanzwe yambaye ni shusho itazibagirana bafise imigambi mu bafate inyuma yabo bazokuramwo n'abazogere kure ama company barabe abakoresha vy'ukuri binjire muri cadre y'abantu ijya migambi yabo itoherera hajya ikindi naco nshimira ni organisation vraiment jury vraiment merci tukizera neza kuba babandanya baduserukira neza ariko zina murundi wese zina uwuzu Burundi wese gerageza udandaza isanamu y'igihugu rigere kure aho uri hose ubandanye ushikira abajya abantu haba ku ma platform yacu haba ku ma platform ya Miss Burundi ndabashimire cyane guys yenda gushimire cyane pastor kuri byinshi tushe kudushikiriza urakoze cyane Alvin ariko yuko mu minsi iza tugiye kuzana bamwe mu bigenze ko barahigamwe ego cyane ubona ko bamaze kuba bugururirwa bari open kuvuga imigambi yabo kuyamamaza murabizi ibintu vya propaganda urabona ko ni ibintu ntiba byoroshe ariko bisaba
kumvwa na benevyo aho rero bisaba kumvwa n'abarundi benevyo uriko uravyumva guys ariko kandi tukamenya neza inyuma y'ishusho yabo tukamenya neza ico bitwa ubwonko bwabo kuko hakora ico bitwa beauté et bonté y'indani memories zabo vision zabo imigambi yabo ukabona ko abari ibintu biteye igomwe ndabashimire cyane rero ahantu muri hose kabisa I'm back again n'ubwaruve yambesheye jemeze fresh kabisa mwanya kuzandikira seri ishusho wa ntagihari merci beaucoup guys merci abatarakora sabone bakore sabone mundanye mudukurikirana kuko stay tuned very soon turashaka kuzana ibintu biteye ubwoba ibintu by'ibisasu abantu batarakora sabone kuko murahomba cyane love you guys